Mu Burundi hari ibice bibiri n'ivy'icumi bibiri kwijana vy'abantu bituma mu gisanze. Mu gisanze ni kuvuga haba ari mu bisagara, haba ari hehe, haba ari mu mitumba. Mugabo kwisinzima hari ibice 9 kwijana. Murumva yuko Burundi hari agahengwe. Mugabo naho aragahengwe, ivyo sivyo dushaka. Dushaka yuko nivyo bice bibiri n'ivy'icumi bibiri ko bivaho hakaba igitigiri ca 0 ata muntu numwe yoshobora kwituma mu gisanze canke ahantu hatari ikibanza categuriwe kwituma. Kwisinzima bifuza yuko isi yose yoba ifise utuzu twasugumwe, no kuvuga umuntu wese wafise akazu twasugumwe gakurikije amategeko n'imiburiburi gushika mu 2030. Ata muntu numwe yoba akiriho adafise akazu kasugumwe ka kijambere kubatse ku mategeko. Ni kuvuga akazu gatuma isuku n'isukura ari barikwiye, ibidukikije bikingiwe, ibinyabuzima biringo bikingiwe, eka bigatuma n'amagara yacu agenda neza kubera iryo suku ryiza ryo baririho. Mu Burundi rero biraturaje ishinga kubera mu Burundi dufise ibice 28 birenga gato kwijana by'abantu bafise utuzu twasugumwe turi mu mategeko. Ni kuvuga yuko impingira cyari ndende, turacari kure, turacakeneye guhimiriza bene gihugu bose kugira ngo ntihagire n'umasigara inyuma muri uwo mugambi. Mu Burundi hariho umugambi w'iterambere cyo bita mu Faransa Plan National de Développement 2018-2027. Muri uwo mugambi hategekanijwe yuko abarundi bose boronswa amazi meza n'utuzu twasugumwe twiza dukwije amategeko kugira ngo isuku n'isukura bigende neza. Tuzogerageza rero tuko turahimiriza muri iki gikorwa turimwo cerekeye isabukuru y'utuzu twasugumwe ku rwego rw'isi yose. Nico turimwo cyo guhimiriza abene gihugu, cyo kwerekana ibiharuro biriho, cyo kwerekana ibibazo biduhanze ivyo ari vyo, hanyuma turabukuntu twese toje hamwe tukabitorera umuti.